uzorabe je ndamaze kuraba impari nyinshi zikunda kuhaba ngaha uza gusanga umu artiste cyangwa umuntu runaka yitwariye umu createur de contenu ngo nuko yamukoze ko content mukabo createur de contenu hari ibintu atimiriwe ni nk'umukomedie ari ibintu batimiriwe bro je sindi umukomedie mugabo hari gihe mpora nicara ahantu nkabwira ibintu abantu bagatwenga mugabo ugomba gutwenza umuntu mu buzima buri reyere busanzwe buraho kubwira ibintu bihari bizima biragoye gutwenza umuntu gutwenza umuntu harimwo arserema mugabo iyo nicaye rero ndiko ndanaliza mu buzima busanzwe swat usanga ari umuntu yinjiriwe mu buzima bwiwe uzobira abantu benshi umuntu ashobora kuduga kuri stage nko muri stand up comedy ukazobama ngo mwebwe ngo mwaje ngaha ngo kijya kigabo mwakibonye deje umaze kuvuga kijya kigabo iyo ni arserema abantu kubera umeze kijya kigabo bamura ngwasha ngo je ngo kiriya gice cyose ngo naye naravye ngo ndabura y'umuntu numwe ngo kubera kirabura aho deja uratwengeje abantu nivyo yego mugabo ni arserema ariko wamaze kwinjirira mu bintu uwo mugabo rero aciye haguruka akaja kwitwara arafise rezo yo kwitwara muga kubera ko ari muri content ya comedy ntareza afise karabaye ivyo nizo rero bakwiye kumenya uno musi Andreas Bio ushobora kuja gufata ama image ahantu bakamubwira twi amategeko y'igihugu ntare kurira ahantu kwinjira na kamera ntarokonese yuko ari amategeko y'igihugu akavuga ngo twebwe ngo kubintu ngo tumaze gukora ngo yago jego vraiment ngo ibi ngo ndabire kuri we ngo ndumwene gihugu wa hano ngo nibiki ngo ndumurundi we ati ayo mategeko rero afata bene gihugu nyene bo mu Burundi nturekuriwe kwinjira na kamera ngaha kwanza yishire ngaha no kuvuga ko twebwe turi muri generation ya mbere yatanguye gukora ikinyamakuru alinye kiri mu quartier kiri mu isite kuko indundi yari ifise aho ibarizwa akeza bari bafise aho babarizwa ikirere bari bafise aho babarizwa kuko yari afise bureau na studio ya production mugabo twebwe twaheka isakoshi rimwe kamera na micro na trépied tukakubaza tuti uri twakorotse tukagukoresha ikiganiro twanatanze espoir y'abantu benshi yuko bino bintu bibaho kandi bikunda ico gihe twitwa New Generation Media twara aba jeune batari bake kabisa muri ico gihe ndibuka yuko kugira ducreye ico kintu nukubera ko n'iryari rero tuzosanga twakoze showbiz neza atawe tubangamiye aho rero gukora showbiz atawe tubangamiye icambere na mbere yes nuko mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze mwege muri ko muragenda mudukurikirana nabashimire cyane mukomeje kubana natwe buri munsi nitwa Fulgence Mika iyi ni Mika TV nk'ibisanzwe tugiye kongera tubane kandi ibintu bimeze neza nyuma y'iminsi ariko turagira tubahereza ama videos agiye atandukanye kuri YouTube ndetse n'ahandi cyane ibiganiro ariko turagarutse bigiye kugenda neza cyane byamaze kuba bifata umurongo nk'ibisanzwe murabizi yuko amakuru yo yabari menshi cyane tuganira kubigiye bitandukanye tukabashikiriza amakuru agezweho tukabazanira abatumigo bagiye batandukanye tukazana kandi n'ibindi biganiro by'iterambere tukadebatinga kubiri ibi nabiriya kugira ngo dushobore kubakana muri rusange jewe meze neza ariko rero uyu munsi ni surprise kandi ni nkuru nshasha ni n'umunezero udasanzwe kuko tugiye kuba twakira mugenzi wacu tugiye kuza turabana kuri izi screen nyene turi kumwe namwe kugira ngo bigende neza dukomeze kugira turyoherwa na namwe byose ari sawa cyane tugiye kuba twakira n'umuntu mushasha tugiye kuba kabisa dutangura urundi rugendo rudasanzwe muri company yacu canke muri media yacu bigiye kugenda neza cyane ico no bandabizeza kuri no muntu nuko mugiye kuzo bana n'umuntu azi ibintu tugiye kubana n'umuntu azi ibintu tugiye kubana n'umuntu afise experience muri bino bintu muri make tugiye kubaka imitwe yacu ikibano cyacu industry y'imyidagaduro hano wacu ndetse n'izindi content zigiye zitandukanye zongera dusangira hano icyo ndagusaba nkuko wabikoze raba ako ka button ka subscribe
nimba utaragakora kugakore ko hanyuma uactivating notifications ahasigaye usharing commentaire yawe buri munsi urazi yuko ari ngirakamaro kandi twama tuyikeneye ize yame iboneka bivanye n'ibyo twaganiriye ibyo twabashikirije mugende mugira icyo mubivuzeko nk'ibisanzwe reka ndamwakire hanyuma aza kuba bidondora tuze kuba tuganirira bigiye bitandukanye byose bimeze neza cyane agatebe hano kari hafi yanje birumvikana reka tumwakire hanyuma bize ko bimeze neza urabona ko n'agatebe namaze kuba ndagategura wagwa yoyo Mika ewana ndakubona umeze neza ndashima no kuri kw'Imana ewana je namaze gushika muri Mika TV ewana ndamusa abantu hariya reka ndamusaba ariko baradukurikirana kuri Mika TV ndababwiye nta mahoro y'Imana abane namwe abayafisa ashishikare kubana namwe cyane ibintu ndazi ko biri guda bimeze fresh cyane bimeze neza kabisa araba abatanzi bariho Davizi bariho abatanzi muri bijya bihumbi 140 byose umuntu atazi pene hari abatanzi sawa ku muntu atamuzi ntacyo reka ndabibwiye je ku mazina yiwanje nitwa Ndagijimana Peniel ariko ibi bikorwa dukora byampaye izina rya Peniel Kamikaze 257 no kumbuga ngurukana bumenyi zose niryo zina basanzwe bankwirikirana bazi banagufollowinga bataragufollowinga na cyane gende neza kugira ngo tubandanye habaho usabane cyane Instagram ndahari kuri X ndahari kuri Facebook ndahari nuko rero urumva ko tuzoba dusangira umunezero mu bintu bimeze neza cyane muri make boss sinzi ko hari ikintu ushobora kuvuga uti yego yewe reka manze nshime cyane n'icyubahiro umuntu nka Peniel kunyita boss reka urazi none ushaka bazomfu urazi impamvu mvuze boss akajambo boss n'akantu abantu bakoresha cyane iyo umuntu urumva agomba korosha ibintu wowe uraca mwibarabara nguhure n'abajejwe umutekano burya iyo ushaka kumusaba ijambo gatangura kuvuga chef nabo nyene hari barafise amapete mukumubwiye chef naho bari uwo muri troupe ajavuga ati aha ni humva mucamuganira muhuza ariko muga nanje aya unshize ku rwego rukomeye ariko umeze neza je meze neza cyane ndashima kabisa imyaka ni myinshi mugabo reka ndababwire yuko haciye igihe kinini hariho benshi batanyumva haro benshi batambona hafi imyaka 2 kabisa naragerageje hagati aho kugaruka mpagaze nka jewe mugabo ntivyagenze neza kubera iyo ushaka gushika iyo ushaka kuba umutunzi uvugerageza uvugerageza ndagerageza biranka kandi yibi vyase urakora ibiri kubera ko kiri muzima je nemeza ko bitara naho rero kuvuga rero ko muri kano kanya rero muri Mika TV ba niho nisanze kandi nizere yuko ibintu bizogenda neza cyane kabisa ko energy irahari content zirahari ibintu byinshi birahari je nizere ko nk'umuntu yoba yaragiriwe ibakwe byo kumenya guhera mu mwaka 2018 kugeza mu mwaka 2023 kabisa nkorera ikinyamakuru gica kuri FM havuge hari muri Nderagakura nakorera muri Nderagakura muri programme ya EAC Live Show kabisa nizere ko yaryohewe kumva ibintu byinshi no kumenya ibintu byinshi bantu b'Imana rero reka ndabikuvuge nimba warumvira ikiganiro bita EAC Live Show Peniel akigikoreramwe urazi umuntu tugiye kubana wari we urazi yuko tutagiye kugushikiriza ibintu biri hasi icyo dusaba gusa nuko mu supportinga mukadufasha gusenga kugira ngo tuze tugume tufise amagara meza ntituze tunyere tuze tugume tugira gute turi mu murongo muzima dukora ibintu byiza cyane hagati aho ari abantu benshi bakuzi kiriya gihe ariko kugeza uno munsi batari bako barakubona byari byavuye kuki
hagati y'umwaka wa 2023 kugeza no busugeze muri 2026 kano kantu baguruka bakita ngo iki kano gakoko kaza muji kujisho kakagumako agatuku asa gatuku agataranyama kano karakubuza amahoro ukagira kano karakubuza amahoro nta kintu ugakorana urumva rero muri iyo myaka jewe mu bisanzwe nsubiye inyuma gatoyi ndi umuntu yagize experience ikomeye cyane muri bino bintu cyane. Ni vyiza yuko umuntu rimwe na rimwe, si vyiza ko umuntu yivuga mugabo ni vyiza ko umuntu rimwe na rimwe azaravuga ibintu bimwe bimwe byamuranze kabisa, kugira ngo n'abamubonye ijyambere canke n'abari bamuzi ushobora gusanga hari ivyo batari bazi cyane. Jewe ndi umwe mu bantu batanguye kumenyesha amakuru ibi vy'imbuga ngurukana bumenyi bitaraba byinshi, bitarakomera ngo bigwire ngo abantu banavyitabire cyane. Ntagerageje hari ibintu abaswahili bakunda kuvuga ngo kujipa kulia minyama je ntagerageje urumva kwiyarurira inyama nyinshi mugabo ndi muri generation yatanguye gusragoringa n'amateleviziyo alinye mu myaka y'ibihumbi 2015 na 4 na 6 ibi bintu bitarafata inzira hani wacu bigitangurwa hasi bigitangurwa mugabo twarabona neza yuko power ihari iri mu maradiyo ya FM, kuko ico gihe ugiye kubwira umuntu ngo je ngurumva ngo ndumumenyesha makuru yakubaza ukorera he, uvuze nkorera ikinyamakuru alinye yavuga ati mwe muraba escro ni babandi batazi nivyo bakora. Je rero ndi muri generation yabaye muri ivyo bintu kuko nimba nibuka neza hariho Indundi, hakabaho Akeza, hakabaho ku mwanya ikirere, ku mwanya ikirere, GLM, Akeza, GLM yari ifatanye n'Indundi. Byari bifatanye. GLM yari ifatanye n'Indundi, ko ndibuka hari ikiganiro citwa GLM cyakorwa nawo bita yani kuru bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kabisa, na Dijo ari mu Ndundi Culture no munsi urumva byari bifatanye. No kuvuga ko twebwe turi muri generation ya mbere yatanguye gukora ikinyamakuru alinye kiri mu quartier, kiri mu site, kuko Indundi yari ifise aho ibarizwa, Akeza bari bafise aho babarizwa, ikirere bari bafise aho babarizwa, kuko yari afise bureau na studio ya production. Mugabo twebwe twaheka isakoshi rimwe kamera na micro na trépied, tukakubaza tuti uri twakorotse tukagukoresha ikiganiro. Twanatanze espoir y'abantu benshi yuko bino bintu bibaho kandi bikunda. Ico gihe twitwa New Generation Media, twara aba jeune batari bake kabisa. Muri ico gihe ndibuka yuko kugira dukreye ico kintu nukubera ko hamye hari ikintu bita ama conflit de generation. Nono musi je ndayabona umumenyesha makuru uno musi muri 2026 sico kimwe no mumenyesha makuru muri 2020. Baratandukanye uno musi ko nabo ubwabo kenshi usanga batazaho batandukanye. Umumenyesha makuru uno musi muri 2026 arapambana kugira agire urubuga rwa Facebook rukuze ruboneka rugaragara ashira kamakuru. Muri makategeza gupambana kugira ngo abafise imbuga ngurukana bumenyi ziwe zikure. Mugabo twekera muri za 2020 2017 twabona yuko hari abantu bita ba Frank Pro, babita ba promoter bo kuri Facebook. Twabona yuko ivyo bintu ari ivyo vyiwabo bobo ni babikore, mugabo twebwe turi mu radio setu. Mugabo no musi umumesha makuru ari mu radio ategezwa kugira n'urubuga nk'abantu bakora sport bobo kudoshapo kuribo, usanga umuzi uti uyu nuwo muri PJ. Mugabo ugiye no kumurondera kuri Facebook asanga akoresha page apana mire page kandi kuzifisa abantu 100, 50, 60 bamukurikirana kandi ashira kamakuru nubwo yo batari mu kiganiro bikaguma biza. Kandi baragerageza kwiboostinga kuri izo mbuga kugira bakwirikiranwe berekane iyindi shusho. Mu gihe twebwe muri ico gihe ciwacu
wategezwa kuboostinga ikiganiro cyawe aba aricyo kigira kimenyekana hanyuma nawe bakumenye. Uyu munsi ngo no kwamamaza biroroshe ufise imbuga. Uno munsi biroroshe no kwamamaza ufise imbuga. Hari abamenyesha makuru benshi diriza nka mu radio bivanye n'uburongozi bwa marketing. Mugabo bakaca bavuga ati je ndafise urubuga rukuze burya baje abantu banyumviriza uwo baganya kuri page yanje bikaca bicamwe bikagenda neza kabisa. Donc rero jewe maze gukurira muri ivyo bintu ko je ninjiye muri journalisme mu mwaka wa 2014. Aha. Maze gukurira ngaho mu ivyo bintu ndaduga kugeza mu mwaka wa 2023 novuga kari hano nahagarikiye. Icyatumye mpagarika rero cyabaye cya kintu je ndafise ukuntu ngenda ndevaliwa ibintu. Ikintu ari umuhinga nigeze gukwirikirana w'umushakashatsi avuga ati ikintu ugikoze imyaka 10 ukabana muri iyo myaka 10 ntiwaduze kandi ntiwamanutse. Mon cher ami, ivyo bintu si ibintu vyiwawe, manzo hagarike kwanza umanze urabe nimba byo ko kari ibintu vyiwanje na feringiye vyankiye kabisa. Uko kuntu rero jewe niko mbayeho mu buzima n'abantu mukurikirana Mika TV tuzobane mubizi kabisa. Je ndevaliwa nkumviriza ivyo abantu bambwira nkaraba n'ivyo ndiko ndakora eske aho narejo niho nkiri uno munsi bigende gute. Je rero muri 2023 harabayeho kuraba kuko tureke kubesha muri entertainment ni nko muri football hose byose n'imyidagaduro. Burya nimba ubona Lionel Messi uno munsi adashaka guhagarika canke Cristiano adashaka guhagarika nuko avuga ati je ninahagarika uno munsi Cristiano havasigara aragira ibintu havasigara akora nanje ni afute ya ngarutse bavyo bavuga ati nakararushijwe kubera yari yaraheze no naragarutse. Niyo mpamvu baguma birukanzanya. Nico kimwe no muri rero no muri ibintu vya entertainment. Burya umuntu urashobora kubukorera mu radio ukicara ukaraba ukavuga ati uriya mupeti nawe ari hariya kuri YouTube kumenga abantu 100 bamufollowinga ni benshi cyane. Jewe nanje nkaba ninga bari 100 sindabakeneye ukavuga uti reka nkore evaluation ndabi ngene bigenda ukabikora ha mukagera ahantu. Nukuvuga rero je hageze muri 2023 biri muri bimwe vyatumye nanaliza ndaraba ndavuga ati kuri no ncuro aho bigeze harageze aho umuntu akora ibindi bintu batamumenyera muri ibi bintu kugira ngo bigende neza. Ari nayo mpamvu mpagarira umuntu azi ko yankwirikiranye nkiri ku radio kabisa. Uno munsi arafise Facebook arafise YouTube aze no ngaha naho nyene ankwirikirane kuko bijya bintu yakunda hariya nuno munsi ngaha bigiye kuza kandi ho bizoza biri mu bundi buryo binaryoshe cyane kabisa. Rero inyuma yaho naragerageje nkuko nabikubwiye biranka ariko ntivyanse kuko no munsi urabona ko ndi ngaha. Uyu munsi umuziki w'u Burundi nivyo barakora pedene nta kimwe atazi ibintu by'umuziki uvaze gushika hejuru byose urabizi. Uravye showbiz y'u Burundi kara umuziki w'u Burundi kara imyidagaduro yacu uyu munsi urabibona gute? Hari umuririmbyi umwe aherutse kuvuga ati jewe nta kintu mbona cyahindutse mu muziki. Big Fizzo igihe aheruka kuva mu Butaliyani aje gukora igiteramo avuga ati nta kintu kimwe mbona cyahindutse. Nabonye abantu benshi bafise ivyo babivuze ko mugabo kimwe gusa nuko novuga ko ashobora kuba yari ihenze kuko hari ikintu cyahindutse ko ndumva n'ikibazo ni cyakindi nyene we ugerageje kuraba ubona byifashe gute showbiz imeze gute. Burya hariho umufilozofe yavuze ngo tushanje byose birahinduka tout cool byose biragenda l'univers est comme une fleuve on ne se baigne jamais deux fois dans une même rivière. Ntawa kabiri mu ruzi rumwe. Rukorahumba ikirere kiriruka byose tushanje byose birahinduka kandi byose biragenda. Ikirere kimeze nk'iki kimeze nk'uruzi nk'ikiyaga in fleuve
kandi nta muntu yoga mu kiyaga, nta muntu yoga mu mwongo umwe kabiri. Aho ikiba gisigaye kumenya ni umwonga niki. Ariko ndafise aha kuri ico kintu nyene ngo nta muntu yoga mu mwongo umwe kabiri. Bose naho rero nico. None ko nk'ubu uye ndagiye koga muri Tanganyika. Par exemple Tanganyika n'ikiyaga. Reka naco tugireke. Tugende muri Rusizi. Nanahangwa ngaha abantu bari bijumbe. Ndoze uno munsi. Ejo ndagarutse. Numva ntawuze mwo kabiri. Aha ntiwumva rero. Tuvuze Mika. Twumva nde umuntu yitwa Mika. Tuvuze ko Mika yahohotewe, ashobora kuba bamuciye ugutwi, bamuciye ino, bamuciye urutoki. Aho hose bahohoteye Mika. Yego. Mugabo je navuye ko bahohoteye Mika. Wumva Mika wese. Muganga mvuze nti ko bamuciye ugutwi, uca wumva ofete Mika burero afise ugutwi kumwe, mugabo yandara hari. Rivyere rero nukimeze. Mu bisanzwe rivyere bari rivyere ryari. Iyo hari mwamazi. Amazi nayo ari muri rivyere aratemba kuko umwongo ubumwongi y'amazi atemba. Rero ugiye koga mu mwonga, mugugiye koga amazi atemba arimwo. Ajya amazi woze ushobora kuyogamo kabiri, uyoga genda, uyoga genda. Aho ndatawe. Ico wacyumvise. Iyo ni filosofi. Rero ngarutse kuri kijya kibazo waruvuze. Mu bisanzwe nimba byose bihinduka, bigenda ata muntu yoga mu mwongo umwe kabiri. C'est-à-dire ko iyo uri mu kintu utegezwa kwemerana n'impinduka, kandi utegezwa kwemerana yuko ibintu biza bikagenda, amashugwe yuma kabisa yandi. Niyo mpamvu rero uno munsi umuziki wacu warateye imbere. Urukurahumba warateye imbere. Mugabo muri ekonomi ikintu bavuga, muri ekonomi bavuga yuko iterambere ry'umuntu imisi yose ritangurana no guhindura mu mutwe. Changement de mentalité, guhindura ivyiyumviro, niyo motere ya mbere ituma umuntu atera imbere. Wowe urashobora kuba uteye imbere, muga kubera utarahinduka mu mutwe, ntubimenye ko wateye imbere. Gacibimenye uzobimenya ryari rero. Naho rero mbuze rero ko umuziki wateye imbere, urateye imbere, mugabo haracakeneye iki? Impinduka y'abawurimwo mu mutwe. Uno munsi umuririmbyi aramenya yuko showbiz ari kimwe mu bigize entertainment, kandi ari kimwe mu bishobora gukuza brand yiwe. Mugabo iyo showbiz yaba swate n'ikintu bamwanditseko, n'ikintu bamuvuzeko, akacaza yapanitse. Ndamufungisha, je ndamukorerako, je nagira wamubaza uti none mwana wa mama uri umuririmbyi? Ego je ndi umuririmbyi, mugabo ivyo bintu yamvuzeko okay. Urazi ko no munsi hari abantu 1000 mu miliyoni 13 z'u Burundi dufise bakumenye kubera ico kintu bakuvuzeko. Ejo ni wagenda ahantu guseka idiri, urazi ko iyo diri ni wayironka abo bantu 1000 nabo bazoba bariko, kubera kakanu gusa bakuvugako, muga kubera utarahindura mu mutwe ugu muvugo tereka ndamukomesha. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, uko umuntu aronka amafaranga, bisinzi abantu bafise amanimero yanje bakunda gukwirikirana status zanje, hari utuntu tw'udukoti nkunda gushirako. Memeyere narashize ko ndavuga nti amafaranga, umva uko uronka, umuntu ntigera kwiza amafaranga arondera. Uno musi uraronka 1000 ukacuronka ishida y'ibihumbi 2. Okay. Waronka 2 ukaronka ishida y'ibihumbi 3. Niyo mpamvu umuntu yamari kararondera. Mugabo nimba ushirose ishida ya 2000, ibuka kejo wari ufise ishida y'1000, kemuri iyo y'1000 kubera ari cyo ufise.
uriko urahomba. Uno musi rero ko entertainment umva ibintu ndiko ndadasiguramwo ni filozofi ndende. Abantu baravyumva. Ni filozofi ndende biragoye nyene ku muntu gutaho. Ndiko ndabitahura n'abandi umuntu ariko arakwirikirana ndaza araza kuvyumva. Kabisa. Wewe uno musi urabaho uri umuririmbyi udashobora kwipangira inzu ukiba muri ghetto y'ibihumbi chambrette zarazimvye sase nkanimira. Mugabo ejo ukacuronka deals uronka imiliyoni 3 ku kwezi for example wahora uri muri ghetto ya sase nkanimire. Yego hakwiyumvira uti rero je ko ndonse zino 3 miliyo ni contrat y'umwaka. Ikintu ca mbere manza gushanja vraiment umuririmbyi birakeneye kashanja haba cyangwa undi muntu ari muri entertainment aba ahantu hameze neza kabisa. Mugabo sinja mfata 3 miliyo zose ngende kuziriha inzu avuga ati pourquoi pas nova muri chambrette ngende fate de chambre saro nshireho n'umukozi basi muri za 3 miliyo nkoresha uwo miliyoni canke nkoresha ayo majana 8 mugiye miliyo desa imfashe ejo ninakenera kuja kuri codinga mfata agataxi nimba ku kwezi bishobora gukunda ko kwezi kumwe nkuramwo audio nziza ayuko ejo nzibike nimba nja kurondera naka ndamukubita ibihumbi amajana 5 ndamwe ati burambikiraya ku kwezi kuza nzoguha ne majana 5 mugabo je ndi hayihangiro ryuko muri 3 mois nzoba nsohoye video nziza. Iyo rero niyo mentalite twebwe ngaha tubuze kubera iki kandi namaze no kubivuga handi hantu. Uricara mu nzu na telefone yawe ukaraba Chris Brown ibintu yagize muri Etazini. Yego PIB ya Etazini ntayisisana ni y'u Burundi. Lifestyle y'umuririmbyi wo muri Etazini n'uwo mu Burundi ntaho bisabisaniye. Umunyagihugu waho ukabayeho n'uwonga ukabayeho ntaho bisabisaniye. Biragoye rero guterura umurundi ngo umwinjize mu munyamerika nkuko umunyamerika bigoye kumuterura ngo umwinjize mu Murundi. We rero ubonye ko Chris Brown yagize sold out y'ikibuga cy'abantu nk'ibihumbi nka 200 ikaba sold out ukaca utangura kwidoga ngo none ngo kubera ngo jewe ngo nogira sold out ku ntwari. Manzurabe abantu wewe baza kuzi wawe ibibazo bafise n'ingenene n'ubushobozi binjiza n'ibiki n'amafaranga wobakaboro woronka hanyuma bicemo. Mugabo uvuze ngo uko yabigize hari aho nanjye reka ndabigire ngaha bikunde ushobora kubiregerageza imyaka 10 bikaza gukunda mu myaka 10 mugabo ugasanga nawe umaze gutakaza ibintu byinshi. Mu bisanzwe rero entertainment yiwacu uko yubatse n'ukuntu imeze harakenewe changement de mentalite gusa yo kumenya twinjiza gute dusohora gute dutegezwa kubaho gute dutegezwa kubaho nk'abarundi. Ego nivyo urashobora kubaho nk'umustar wo mu Burundi mugabo apana kubaho nk'umustar wo muri Kenya wo muri Nigeria wo muri Amerika kuko uko mwinjiza ibikorwa mukuru uko byinjiza sico kimwe kandi don't force yuko mwinjiza kumwe kuko ntibikunda n'abantu mufise si bamwe kumwe kandi ntibakunda n'ibyo naho kandi ivyo bintu nibabigerako nawe uzobona yuko uti kumbe hahantu ko twagumye dukora twarahashitse nuko hambavu yaho abantu babikoreramwo cyane cyane muri promotion nabo gute hari icyo bofasha kugira ngo byaguke cyane ibintu byabo baririmbye bishobore kugenda neza. Ko urumva yuko harimwo kantu hariya yuko nakaza kumwandika kw'inkuru runaka iza kumufasha ku boostinga visibility akashaja kumufungisha none gace bakorana gute. Ikindi kintu naco jewe iyo ndiko ndaganira n'umuntu nakunda kumviriza ibintu byinshi mugabo nkasigaranamwo 3 canke 4 kuko jewe sinize filozofi mugabo mbayeho nk'umuntu abantu baba filozofe vraiment mvuga nti respect kuko mu filozofe niwo mushobora kuyaga ikintu cyose mugaka kirezima mu majambo 3 kandi ugiye kwicara hano kiyumvira ukavuga ati wa mujama yandezonye kwe je narigeze baramuzi benshi nigeze kuganira na Simbizi wa Semavumba benshi baramuzi n'umugenzi wanje cyane mbere kuva kera turavuga turayaga mugabo arambwira ijambo rigufi
ati uno munsi imbuga ngurukana bumenyi zarahaye ijambo abantu bituma abo bantu tubizera kumbe ataco bashoboye. Umuntu ukamubona yambaye koti, ifoto nziza kuri rezo sosio, aragutayemwo content, mugo ukaza kuraba izo content nibiki ariko aravuga ugasanga ntakiriye. Muga kubera followers, kubera subscribers, kubera iki ugasanga abantu bango ngo wewe ngo naka ngo uraza abantu bamukwirikirana. Mukuri kuraraba atanga iki, yigisha iki, hehe umwanya wahe ntakiriye. Namamvu rero bivanye n'ico kibazo wewe umbajije, hariho abantu bafise power ya social media, tuvuge gutyo, canke bafise power runaka nk'ibiganiro vyabo, mugabo ugasanga ibintu bariko bavyoriente kutariko. Abantu vraiment kwitwarirwa, gushengezwa biba bikwiye. Ni ryari rero tuzosanga twakoze showbiz neza atawe tubangamiye? Aho rero gukora showbiz atawe tubangamiye icambere na mbere nuko ari we wese ahagarara mu kibanza ciwe kandi akagihagararamwo neza. Mvuze ibibanza byacu tutahuriki. Uno munsi mu createur de contenu a créer content. Umujournaliste ahagarare nk'umujournaliste avuga makuru. Abaye umujournaliste akongera akaba mu createur de contenu abivuge neza. Ahagarare kugira ejo ni ya create content. Wewe nuzavuja kumwitwarira ngo umujournaliste yakoze ibi nibi kandi yari umu createur de content. Nizo ngorane nazo nyene zikunze kuba ngaha muri industry yacu. Uno munsi jewe hari umuntu, for example nka Semavumba mon ami, navuge as my friend, hari ikintu mbonye ya postinze naho yoba yavuze kuri jewe ntashobora kumindinga. Content creator we ya create, we ya create content, swate abatwenze, swate muryoherwe, avuga ati okay is good, mwe mwana comment it's good. Mugabo ari ikintu nje nkaraba ku mu journalist, for example let's say my father Arenova, hari ikintu mbonye Arenova yanditse cyamvuga ati mama ati bya bintu birahinduye isura byakwere nawe ugeze ino. Mugabo Arenova umunsi uvuga ati jewe je suis journaliste même créateur de content, hari akantu yodutamwe avuga ati mzee arakoze ibintu sawa. C'est-à-dire ko uzorabe, je ndamaze kuraba impari nyinshi zikunda kuhaba ngaha, uza gusanga umu artiste cyangwa umuntu runaka yitwariye umu createur de content ngo nuko yamukoze ko content. Mukabo createur de content hari ibintu atimiriwe, ni nk'umu comedie, hari ibintu batimiriwe. Bro, je sindi umu comedie, mugabo hari gihe mpora nicara ahantu nkabwira ibintu abantu bagatwenga. Mugabo ugomba gutwenza umuntu mu buzima buri reyere busanzwe buraho kubwira ibihari, ibintu bihari bizima, biragoye gutwenza umuntu. Gutwenza umuntu harimwo arserema. Tubanza tunabibutse twege ivyo tuzovuga ngaha samakuru ari seriye gusa. Izoba birimo na muhare kubera yuko kuri bayo bagende barabe neza hariko content creator wana harimo ibintu bita itangaza amakuru cyane kumenyesha amakuru. Hano bizoba bivanze, hariho amakuru, hari ubusesanguzi, hari iki ariko wewe nk'umuntu azoreka dukurikirana, ndazi kutazokugira uzokwama buri munsi uryoherwa kandi ukuramo ikintu ciza kigufasha kugenda uryoherwa. Hagati aho abantu babitahure guterera, abantu babitahure yuko comedy niyo nariko. Burya muri comedy mu buzima busanzwe muri vie réelle biragoye gutwenza umuntu. Uzogomba unicare, hari ibintu urumva jewe ndashobora kuraba ikintu naje kwera kikantwenza. Mugabo iyo nicaye rero ndiko ndanaliza mu buzima busanzwe, swat usanga ari umuntu yinjiriwe mu buzima bwiwe. Uzobira abantu benshi, umuntu ashobora kuduga kuri stage nko muri stand up comedy, ukazoma ngo mwebwe ngo mwaje ngaha ngo kijya kigabo mwakibonye. Deje umaze kuvuga kijya kigabo
iyo ni harcèlement. Abantu kubera umvise kijya kigabamura ngwasha ngo je ngo kiriya gice cyose ngo naye naravye ngo ndabura y'umuntu numwe ngo kubera cirabura. Aho deja uratwengeje abantu nivyo. Yego. Mugabo ni harcèlement. Ariko wamaze kwinjirira mu bintu. Uwo mugabo rero aciye ahaguruka akaja kwitwara. Arafise rezo yo kwitwara. Muga kubera ko ari muri content ya comedy. Ntareza afise. Karabaye. Ivyo nizo rero bakwiye kumenya. Kwitwarira umuntu mwitwariye muri context yahe. Hagataho bino bintu dukora birafise amategeko wese n'abantu bakurikirana. None bariya nabo mu mategeko bacha badutahure gute? Bari mu mategeko bibashiriye baplika yo bafise. Nisigoreye baplika yo bafise. Isi nigoreye. Mu gihe ushobora kwisanga hari ahantu rero usanga ayo mategeko akurenganije. Mu bisanzwe twebwe muri entertainment amategeko menshi araturenganya. Bivuze ngo ahantu aturenganya kubera itegeko on applique la loi. Wowe nimba bavuze bati twari muri sare imbere y'abantu je warubaha ukavuga yuko nsa nijoro nirabura abantu baca baratwenga yansebeje mu bantu. Ategezwa kunyambika agashambara kubera exit. Ico bakora gusa abanyamategeko bararaba bati gusevya umuntu amande ni gute igifungo kingana gute barisanzemwo wewe batera badomako. Uko niko amategeko akora. Wese ushobora kuvuga ati twego twari turi muri genda umukomedie twari mu giteramo cyo gutwenga. Aho rero ni muri cagihe rero wewe washitse hari ukavuga ati burya jewe rero ndi umukomedi. Bakaca barokonesa rero yuko komedi harimwo ivyo bintu byo kugirane byo guhangarana. Naho rero bihora bitugora. Haro kayigeze kuba ngo anyambitse ngo ubusa. Yakwambitse ubusa yego mwari mubiki. Kuko umuntu akwambitse ubusa nawe wamwambitse ubusa ni kimwe ku kindi kabisa. Ivyo rero ni ibintu twebwe ngaha dukwiye kumenya, dukwiye gutahura, dukwiye kugirane nivyo vya bindi n'ibintu vyo gufata amasanamu. Hari umuntu agenda be director wacu ubu agezweho ninde ni bavuga general cyane ni Erare akaca kwirikira Landres B cyangwa ugasanga Landres B na Erare urumva bose kubera bafise ibikorwa byinshi biri kuri terre. Uno musi Landres B ushobora kuja gufata ama image ahantu bakamubwira twi amategeko y'igihugu ntare kurira ahantu kwinjira na kamera. Ntarokonese yuko ari amategeko y'igihugu akavuga ngo twebwe ngo kubintu ngo tumaze gukora. Ngo yago jego vraiment ngo ibi ngo ndabire kuri we ngo ndumwene gihugu wa hano ngo nibiki ngo ndumurundi we. Ati ayo mategeko rero afata bene gihugu nyene bo mu Burundi nturekuriwe kwinjira na kamera ngaha kwanza yishire ngaha. Akaca genda barandenganije baragize no iyumviriye ikintu cyavuye amategeko abuza umwene gihugu wari we wese kwinjira na kamera ngaha. Nimba we wari umudirector hari aho wari kubanza guca ukabisaba ukaza as a direct ugafata yo masanamu. Ico nico kintu cyama kitugora ngaha muri entertainment kabisa. Agasuni karugi nitwoheza ni byinshi tuzohora episode 1 ni byinshi tuzohora tubayagira. Episode 1 kabisa introducing collaboration igiye kuba ituranga hagati yacu ariko muzokumva byinshi cyane no mu kanya muraza kumva indi topic no mu wundi mwanya muzokumva gutyo ikintu gusa ndabatezeraniye nuko you will never walk alone mugani wa Liverpool baba muri Liverpool imuzigera mugira irungu kubera yuko aho ngaho usanga uri umufana wa Liverpool. Oya